Akuramukijeho udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugiye ni mu nyuma yo kubona rero notification cyangwa se mu gihe natwe twamaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho impfunyapfunya y'amakuru agira yibande ko umukenyero mushasha wa Evariste Ndayishimiye kubera iki ahisemwo kuba umukandida umwaka imbere y'amatora. Ese rero ibi ni vyagarutsweho mu nyuma yo kuba umugambwe CNDD-FDD utangaje Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wayo uzitoza mu mwaka utaha mu matora yemirijwe imbere muri 2027. Naho mu yandi makuru haravugwa ndi makuru avuga ko umwanya umwe Ndayishimiye ashimagiza WhatsApp ko ituma aronka amakuru igihugu cose. Uwundi mwanya akavuga ko abakozi ba leta bakwiye guhanwa uyikoresha mu mwanya w'akazi. Ese ko bitanga amakuru igihugu cose ni gute bayabuzwa? Naho yandi makuru abantu babiri bapfuye imahonda na Kagoma bikekwa ko ari ubwicanyi buvuye kwiyicwa ry'uruyoya. Ngaho rero nguko aya makuru tubagejeje kuri izi mfunyapfunya niyo tugiye kuza tukabatomorera ku buryo bw'idonido. Reka nisabire utarafite na subscribe kugira ufyonde ko kuko ni ingirakamaro cyane. Reka tudatevye tugere ku buryo bw'idonido. Umukenyero mushasha wa Evariste Ndayishimiye kubera iki ahisemwo kuba umukandida umwaka imbere y'amatora. President Ndayishimiye yarahejeje guhinyanyura ibihangange vyari bicipanga ngo bimubuze kuba umukandida muri 2027. Ndayishimiye yahejeje kwemezwa n'ikoraniro kaminuza ko ari we mukandida wa CNDD-FDD. Ubundi abakuru b'ibihugu nibo batangaza ubwa nyuma ko bazitoza, babikora mu mezi ya nyuma imbere y'amatora. Kubera iki babikora gutyo? Nukubera amaze kuba umukandida umukuru w'igihugu, hari inguvu abatakaje, aba asubiriye kuba ubusanzwe, aba angana n'abo bahiganwa. Ibikorwa vyiwe byose bica bifatwa nko kwiyamamaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko n'umwanya akoresha mu bimenyesha amakuru na cane ivy'igihugu uraharugwa bakaraba ko atariko ararenganya abo bahiganwa. Nankeka ko umukandida Evariste Ndayishimiye atazigera yubaha benayo mategeko agenga demokarasi y'ukuri. None Ndayishimiye yihutiye iki? Ivyo ni bimwe mu vyo tuzi rero, ivyo ni bimwe bigenda bigarukwaho. Ivyo ni bimwe vyose rero bigenda bigarukwaho. Hari n'ibindi bigarukwaho cyane, urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga n'isanganya canke yarishwe. Yoba yahowe iki? Ni ibihe binyegezwa biri muri aya makamyo 83 yasohotse Uburundi yuzuye ibigwanisho mu gitondo c'urupfu rwa Gabi Bugaga? Aya makuru rero araza kugenda agarukwaho. Naho nyandi makuru umwanya umwe Ndayishimiye arashimagiza WhatsApp ko ituma aronka amakuru y'igihugu cose. Uwundi mwanya akavuga ko abakozi ba leta bakwiye guhanwa uzayikoresha mu mwanya w'akazi.
kiretse kwimenyera gusa. Hari ingingo y'ibwirizwa shingiro ziba zihonyanzwe kandi yategerezwa gutwara yisunze ibwirizwa shingiro. None nk'abakorera sopebu ivuga ko itanga igitoro kandi umuntu wese akironswa ku munsi wiwe, ko ata muntu yemerewe kuja gutondesha imodoka atarabona urutonde mbere, uwubirenze ko ari guhanwa. Icambere aha nuguhonyanga amategeko. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kugura ikintu ko ashaka, ariko ubu rero nihaba hari leta ivuga ko igice c'abantu batazokoresha telefone nuko igira ice yiga nuko izobaha igitoro nk'akarorero. Aha rero ryakumigwa ni leta izoba iritanguje. Nivyo n'ubundi leta yahora ibikora, aho hari bamwe igiha batatonze banyweshereza ku masitasiyo yabo. Mugabo umukozi wa leta ninde? Si uwuhembwa na leta wese kuva hasi gushika hejuru. Akajagari kaba gatanguye. Ukuri ko ivyo Evariste Ndayishimiye yavuze canke akora yaba hari imigambwe myinshi ishobora kumubuza canke ikamukebura ntivyobaye. Iyi ngingo ya telefone muri 2026 niyo kunda. Abandi bariko bateza imbere ico gisata nawe ashaka gisubire inyuma. Ingorane si telefone nihagira ahandi hari ikibazo. Mu yandi makuru, inyuma ahejeje kwizerwa mw'ikoraniro kaminuza ridasanzwe nk'umukandida w'umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabicishije ku rubuga rwiwe rwa X agize ati: ndakengurukiye abagumyamabanga banyizeye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe bakanshira imbere nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Twe twabigarutseho ko yeje kuba agirwa umukandida imbere y'umwaka wose, rero ngo amatora rero aho mu yandi makuru Gitega abantu babiri bapfuye imuhonda na Kagoma bikekwa ko ari ubwicanyi buvuye kw'iyicwa ry'uruyoya. Gitega rero hari ubwicanyi bubiri butandukanye bwabaye ku mitumba ya Muhondo na Kagoma muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi, bituma abantu barushiriza kugira ubwoba kubijanye no kwiyongera k'ubugizi bwa nabi muri ako karere, nk'uko vyemezwa n'ababibonye. Ikiziga ca Ribori Barandagiye w'imyaka 44 catowe kimanitse ku giti civoka hakoreshejwe umugozi ku wa gatatu igenekerezo rya 22 Ndamukiza ku mutumba wa Mahonda. Aya makuru aremezwa na Protais Nteturuye arongoye uwo mutumba wa Mahonda, akavuga ko bishobora kuba ari ukwiyahura, ariko hari abanyagihugu bamwe bo kuri uwo mutumba batavyemera.
bakeka ko yoba yishwe hanyuma bakamumanika kugira berekane ko yoba yiyahuye. Basaba ko hakorwa amatohoza yigenga kugira hamenyekane ukuri n'aboba babifisemwo uruhara. Ku rundi ruhande hari ikindi cago cabaye kuwa kane igenekerezo rya 23 Ndamukiza ku mutumba wa Kagoma muri komine n'intara ya Gitega nyene. Ikiziga c'uruyoya caratowe inyuma yo kuzurwa nk'uko bivugwa na Hyacinthe Niyonkuru arongoye umutumba wa Kagoma. Uwukekwa kuba yakoze ico caha ni Jeannette Ndayikeza, umwigeme w'imyaka 24, yoba yishe umwana wiwe hanyuma akamuhamba inyuma yuko umukekwa kuba ari se uwo mwana yanse kumwemera. Kubw'iryo soko nyene, inyuma yuko umupolisi ajejwe amatohoza abibonye, uwo akekwa yarafashwe acajanwa mu gasho k'igipolisi Itaba, aho apfungiwe kugira amatohoza abandanye. Ibi vyose biriko biba mu gihe intara ya Gitega iriko irabonekamwo ukwiyongera kw'ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi nk'uko bivugwa n'ishirahamwe Rigiteka rihanira agateka ka zina muntu rikorera mu buhungiro kuva mu nteruka zo muri 2015. Ako karere kari mu twibonekeza ubwicanyi bwinshi. Mu cegeranyo caryo n'igice ca mbere muri 2026 ku bijanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi, iryo shirahamwe rishira intara ya Gitega ku rugero rwa mbere ahishwe abantu 37 mu mezi atatu, igakurikirwa na Bujumbura rero uburengero n'abantu 30 bishwe. Aba bantu baguma kwicwa bizoshika ryari? Aya makuru rero niyo twari tubafise, none dushimira Godema kubana twamakuru n'ibiganiro vya minsi yose tuzabona gushikiriza kuri ndebesha kuri nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no twashikiriza amakuru atandukanye avanye n'isota bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, burimyi ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Reka rero kuri we tuzatangurana tukwibuza zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ku aya makuru twagarutse kukuba Perezida Evariste Ndayishimiye rero yamaze gutangazwa nk'umukandida wa CNDD-FDD uzitoza mu matora yimirijwe mbere mu mwaka 2027. Ibi rero vyaje kuba bitangaza abantu mu gihe abigaragaje mu mbere y'umwaka, kandi ku bandi bakuru b'igihugu biba bidakwiye kuko hari ubudahangarwa bibaka. Naho yandi makuru twagarutse ku bwicanyi rero bukomeje kugenda bwibonekeza mu ntara ya Gitega, aho rero hamaze kwicwa abantu babereye mu minsi 2 gusa, kandi ibi ngibi bikaba biza bituma hiyongera umubare w'abishwe muri iyo ntara, mu gihe ishirahamwe Rigiteka n'ubundi nyana rishyira ku mwanya wa mbere waba rero wo kuba harishwemo abantu benshi mu Burundi muri uyu mwaka 2026. Aya makuru natwe tubafise none, reka tubashimire mukomeze kugira amahoro y'Imana.